Mwiriwe neza. Erega mbonye ivyo bintu basohoye vyo muri BRB bicaye bintera ubwoba, biranteye ubwoba kuko urabona ya misiyo baduha mu Bufaransa baratwongeye imisi indwi nzogaruka le 25 nzogaruka le 25 kandi ico kiringo batanze kizoba caheze. None rero ugende harya mu kabati wanje karya gakofere kari indani kugaye, emwe mufume mukamene hari miliyoni 16, muce mufata miliyoni 10 muzishire kuri konti iwanje, zitandatu nazo uce uzishira harya kuri konti iwawe, kugira ngo lo 18 izogere amahera twashize kuri konti, ubundi bwo twokubitika cane gose. Raba ubikore vuba sawa. Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu rino yanyu Umuhuza TV. Tukaba turi kwigerekerezo y'icenda ruheshi umwaka w'2023. Nkwaye kaze murano makuru aho uri hose, wowe uri nga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Na makuru tuza kugaruka kuri ya ngingo yafashwe ni banki nkuru y'igihugu BRB yo gusimbuza inoti z'ibihumbi 10 ndetse n'inoti za 5. Ibintu ntivyoroheye benshi mu barwizatunga ndetse na benshi banyegeje amahera mu mazu yabo. Hari nko bivuga ko yoba yaranyegeje imiliyaridi 13 iwe mu nzu. Nguyu bikaba bimusaba gukoresha abantu 1300 kugira ngo buri wese hajane ku ikonti ye imiliyoni 10 nk'uko biri mu itangazo ryasohowe ni banki BRB, canke se akifashisha amasosiyete arenga 350 kugira ngo aya mahera yiwe ashike ku makonti. Mu butumwa bwa WhatsApp yashikirije umugore wiwe yagize ati mama Keve ni sawa, ewe numvasha urabona ibintu BRB idukoreye, naje urazi ko nkiri mu rugendo kandi kwigenekerezo y'18 ntazoba ndaza. Raba musaza we hagufashe mwugurure irya kufure for muri cave code urayizi, murabe zirya miliyaridi 13 muzinyarukane kuri konte, urabe muyagabure ku makonte yacu ari mu mabanki agiye atandukanye, ushireko n'izabana. Ko burya narasamaye ko batutayabitse mu madolari sha, gira vuba weekend itaravamwo. Munyishu umugore wiwe yamuhaye nawe yagize ati ni sawa papa Keve weho ni sawa, washa biragoye erega Regis yaraduze kandi mu mabanki naho imirongo ubu n'urutavanako. Naje urazi ko kuyaharura ndumwe bingora. Umushoferi nawe sindamwizeye, mushikawe nawe urazi ko ataco twamufashije kuri remise ya diplome yiwe ngo yoshavura. Reka telefone Regis ejo azinuke agaruka. Uyu rero niwe wa mbere agiramiwe, hari n'abandi benshi bagiramiwe. Reka tubanze tubumvishe ano majwi, mu nyuma tuze kuza tubandanya nandi makuru. Karya gakofere kari indani kugaye, emwe mufume mukamene hari miliyoni 16, muce mufata miliyoni 10 muzishire kuri konti iwanje, zitandatu nazo uce uzishira harya kuri konti iwawe, kugira ngo lo 18 izogere amahera twashize kuri konti, ubundi bwo twokubitika cane gose. Raba ubikore vuba sawa. Bamwe bati ibanki nkuru y'u Burundi ngo yoba yafashe ingingo yo guhasha abanyegeje inoti z'amafaranga. Nkuko twababwiye mu gihugu haratanguye gusubizwa muri banki inoti z'amafaranga z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 zakozwe itariki 4 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'2018. Iyi akaba ari ingingo yafashwe na banki nkuru y'igihugu imaze kubona ko hari ubukene
bw'izo noti mu mabanki n'ibindi bigo vy'amafaranga, ibintu banki nkuru y'igihugu ivuga ko bihungabanya ihererekanywa ry'amafaranga. Ufise izo noti yahawe imisi itarenga 10 kugira abe yazishize kuri konti yiwe muri banki canke yazikavyemwo izindi noti, ariko hari urugero ntarengwa. Umuntu ku giti ciwe yemerewe gushika kuri konti yiwe yo muri banki imiliyoni 10 gusa. Aremerewe kandi kugabisha mu ntoke muri banki canke mu bindi bigo bikora nkazo amafaranga atarenga ibihumbi 100. Abari kure y'amabanki bo bemerewe kuzoshikiriza ayo manota abakozi ba banki nkuru bazokwiragizwa mu gihugu kugira bayegeranye, aho umuntu umwe akaba yemerewe gukabisha ibihumbi 100 ku munsi. Kubivuze ko uwaba afise ayarenga ayo ataco azoheza ngo ayakoze kiretse ayacishije ku wundi muntu, ariko sosiyete canke ikompanyi zemerewe gushitsa kuri konti zayo miliyoni 30 ku munsi kugira ngo buri konti imwe zifise muri ico kiringo c'imisi 10, bivuze ko mu misi 10 zishobora gushirako miliyoni 300 kugwiza n'igitigiri ca konti zifise. Nguyu umwihwezo ukomeye cane. Banki nkuru y'u Burundi ntivuga uko amafaranga ari muri izo noti yiteze kuvana mu ruja n'uruza angana, ariko ivuga ko hari hasigaye hari ubukene bwazo. Nibisanzwe kandi ko ihamagara inoti zishaje kugira uzifise ahabwa izindi, ariko ikiringo c'imisi 10 gitanzwe kikaba ari kigufi ugereranije n'uko vyahora bigenda. No gushinga urugero amafaranga umuntu canke kompanyi canke ishirahamwe bemerewe kutarenza naco ni gishasha. Cerekana kandi ko ngo mu gihe hari abo baba bafise ayarenga urugero ntarengwa ubu agiye kuba imfagusa. Ivyo navyo ntibikorotse biva mu kirere. Mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye yoba yari yagabishije ko ashobora kugira ibipapuro amafaranga abantu banyegeje mu mazu. Yagize ati umunsi mwasanze ivyo biherana bigize ibipapuro niho muzovyemera, niho muzokwemera ko ndiko ndarwana. Ivyo bihera mwitwaza nzobigira ibipapuro. Yajane muri banki hakiri kare basha, kuko umunsi n'isaha ntawo muzi. Perezida Varisito Ndayishimiye nta muntu yadomye ko urutoke, ariko vyarumvikana ko azi ko hari abafise amahera menshi mu mazu yabo canke mu bundi bubiko. Mu gufata ingingo, banki nkuru y'igihugu nayo ivuga ko hari hasigaye hari ubukene bw'izo note mu nzira zizwi z'uruhererekane rw'amafaranga. Ni ukuvuga ko hari isano n'ivyo umukuru w'igihugu yari amaze iminsi avuze ngo nta kwihenda koba kurimwo. Ngivyo rero umwihwezo watangajwe n'umwe mu bahinga bakomeye cane mu vy'ubutunzi, ariko tubabwira ko kuri ubu abarwizatunga benshi ivyabo vyoba bitanguye kuja ahatemba. Nk'uyu twababwiye afise imiliyaridi 13, twabwiye ko akeneye abantu 300 canke se amashirahamwe arenga 350 kugira ngo aya mafaranga yiwe ashikanwe ku makonti muri iki kiringo catanzwe ni banki nkuru y'igihugu c'imisi 10. Hari n'undi kandi afise miliyoni 17 hari hanze y'igihugu c'u Burundi, we ngakaba kuri ubaherereye mu gihugu c'Ubufaransa. Nta kuntu yogaruka ngo mu gihugu c'u Burundi kugira ngo aje guhinduza izo note ziwe. Benshi mu banyegeje amahera menshi kuri ubu bagiye kugaragara. Bamwe bati ayo mahera muyihere abanyagihugu bato bato nabo bakore ku mafaranga, kuko n'ubundi ashobora kubabera imfa gusa. Ndagukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Vyonda subscribe canke s'abonner kuri hoteli wafyonda kugira ngo tujucikanwa n'abakuru b'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batuje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. N'umuhuza TV, Imana ibahezagire. Ndabahaye mwiriwe amahoro, abandi mwaryamye amahoro, ego mugira amahoro kwe. Iki kintu mbarungikiye murambabarira cane. Ibi ni ibintu byabereye hano muri Amerika, byabaye nijoro mu
umunsi wa nijoro ahantu muri Boston. Muri Boston bariko barahuza canke bagira ubukwe canke bagira indowa, twite mariage y'umugabo ku wundi muri runo rusengero. Bariko bakora ivyo rero, Imana ntivyayinezera, harimwo abantu benshi cane mw'urwo rusengero. Urwo rusengero rero bivugwa ko ata muntu n'umwe Imana yemeye ko arusohokamwo. Bose baguyemwo, bahiriyemwo bose, nta n'umwe yasohotse. Imana yaciye irungika inkuba ngo ziturika ari nyinshi, imituragaro ihambaye, urusengero ruca rwaka umuriro, abarimwo bose nta n'umwe yavuyeyo. Ndumva rero ibintu abana b'abantu bakora, ivyatumye Imana irimbura Sodomu na Gomora, n'ubu ishavu ry'Imana riracahari. Ababikora bamenye ko bariko bakwegera isi umuriro. Iriko irabereka ko iriho, iriko irabereka ko ata muntu n'umwe ashobora gushiraho itegeko risumba itegeko yasizeho, riza risambura ibwirizwa ryayo. Ego ivyo vyabereye hano kabisa, ntabwo ari inkuru z'ibinyoma, ivyabaye hari ku murango ryaka riva. Ego nuko, kandi nta mvura yariko iragwa rero. Iyo mituragaro y'inkuba ni Imana nyene, Imana yariko irimara ishavu.